Nitwa Desire Manirakiza akaba ari je ndi coordinateur wa Paege nawe ukaba ari umugambi wa leta y'u Burundi ujeje gufasha mu gufata mu mugongo ugwaruka mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Alors ico mpanura ugwaruka ndabahanura ibintu bibiri. Ikintu ca mbere no babwira nuko yaba leta y'u Burundi canke leta y'ahandi hantu y'ikindi gihugu kwisi bose abenshi muri bo baragiye kwishura barabizi. Nta leta nimwe ishobora guha akazi abantu bose bahije amashuri ntayiba. Hanyuma nta gihugu na kimwe cigize gitera imbere kubera ko secteur public canke fonction publique itanga akazi kenshi. Abajene benshi ntibakunze kumva yuko ari impano kubona leta y'u Burundi leta mvyeyi yarashoboye gushiraho iyi migambi ijeje kubafata mu mugongo. Urugwaruka rero no ruhanura yuko rutoguma mu bintu bijanye sinzi ukuntu no kivuga mu Kirundi n'amapolemique ngo mbega ngo ibi nibi hariho imigambi leta yashizeho kugira ngo ishobore gufata mu mugongo ugwaruka rwose umujene wese afise projet avuga ati iyi projet ni y'ukuri naza n'uwo mugambi wiwe hanyuma aronswe umutayi wibanze maze ashobora kushira mu ngiro. Ico ni cyambere. Icya kabiri no bahanura nuko bomenya yuko ibihe bihinduka. Urumva benshi bavuga bati none mwebwe ko mwize mukaronka amahera y'ishure mukiga muheje amashure mugaca muronswa akazi kubera iki mwumva yuko uno munsi bidakunda. Je wabo nigisha iyo ndi kuri kaminuza ico nshaze nkunze kubabwira ndababwira nti kera umuhungu akwije imyaka 18 se we yaca mu umugore none ubu niko bikigenda ntivyahindutse. Ubu umuhungu se yironderera umutambukanyi wiwe ubu no munsi nta mujene yogenda ngo agiye gushwanira se we ngo ntiyamuhaye umugore ntibikunda. Ni mumve rero yuko ibihe birahinduka. Kera kubera ko twari dufise universite imwe byari byoroshe yuko abajene uhejeje ishure wese acaronswa akazi. Uno munsi uko nabivuze dufise ama universite agera ku 60. Uko vyogenda kose leta y'u Burundi ntawo yoronka ibashira abo bantu bose. Mugaba urugwaruka niyo gwashobora gutera imbere ruzoronsa akazi abandi. Je nkaba mpimiriza abajene yuko bofata nkama yuko ko hariho aya mafaranga ko hariho iyi migambi leta yashizeho nibaze bazana imigambi yabo hanyuma abatafise imigambi iri pertinent bashobore kuronka ubufasha mu kwiyumvira imigambi imeze neza. Bisanzwe Paege ifise ico umuntu yo kwita amagishe atatu no kuvuga ama service atatu manini. Ya mbere janye no gukarihiriza ubwenge ugwaruka burya nubwo benshi bakunze kuvuga yuko aba jeune bagiye kwiga bakiga amashuri menshi bakayanonosora usanga kenshi ivyo bize bitajanye n'ivyo bashaka gukora. Twebwe rero igisata ca mbere ca Paege nikijanye no gukarihiriza ubwenge urugwaruka kugira ngo rushobore gukora akazi kago atangorane. Nk'ubu ndabahaye akarorero nk'ugwaruka ruvuze ruti twe dushaka kuja mu birerekeye ivyo gufata amasanamu no gufata amasanamu dusha tubaha iyo ubwo bumenyi baca baza kuri Paege hanyuma tukabaha ubwo bumenyi bushobora kubatuma bashobora gufata amasanamu neza nk'abantu bavyigiye. Igisata ca kabiri rero kibagica kijana nikijanye no gufasha rero urugwaruka mu kuronswa imitahe yibanze. Mu nyumve neza siniko ndavuga ingurane ndiko mvuga imitahe yibanze. Umutahe wibanze no kuvuga n'umutahe uyu umujene aba yaronse akawukoresha maze akawuzo gusubiza. Aha rero kuri iki gisata kijanye no gufasha ugwaruka kugira ronswe imitahe yibanze ugwaruka turucamwo imigwi itatu. Umugwi wa mbere n'umugwi wabo dushira baja mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Umugwi ya kabiri n'umugwi wabari mu bijanye no guhingura ibi abo mu mugwi wa mbere bashoboye gukora kwimbura. Umugwi wa gatatu nawo n'umugwi ujanye n'ugwaruka ruba rusanzwe rukora ruri mu bisata bitandukanye ariko gogo rutarindiriye ko haza bije canke haza Paege kugira ngo rutangure gukora. Urugwaruka rusanzwe ruri ku kivi nago turarufasha kugira ngo rushobore kuronka imitahe ingurane y'ukuri mu kurushiriraho ico umuntu yo kwita garanti kubera ko rugiye muri banke usanga bababwira yuko atantuzenye bafise ata garanti ihari. Paege rero kuri aba ba gatatu nibo ndiko ndavuga Paege rero ica ibarihira garanti kugira ngo bashobore kuronka ingurane mu mabanke. Aba ba gatatu nibo bonyene baronka ingurane abandi bose baronka imitahe yibanze. Abambere bashobora kuronka imitahe yibanze igera ku miliyoni 10 mvuze ko bashobora kuronka imitahe yibanze igera ku
miliyoni 10 simvuze ko baronka imiliyoni 10 kuko uwuzanye umugambi w'imiliyoni 2 nica tumuha izo zindi 8 ngo gendura bicuzikoresha hanyuma abakabiri bashobora kuronka imitahe yibanze igera ku miliyoni 100 kubera iki igera ku miliyoni 100 kubera ko bo bategeza kugenda kugura machine hanze hanyuma bakaba bashaka guhingura vya bindi abo bwa mbere bashira mu ngiro amadefi duhura nayo defi ya mbere niyo ihinduka ry'ivyimviro ico mu gifaransa bita changement de mentalité no kubera ko ugwaruka gwinshi rwagwize ruzi yuko ruje amashure ruzoca ruronka swa akazi ko mu biro ibi rero ni intuzenye yavyo ingaruka yavyo nuko hariho nabo duha amafinancement imitahe yibanze tuzi ko bagiye gutangura gukora akazi nkuko bari babivuze mu nyuma tugasanga bagarukanya amadosiye baje gusaba amastage urumva iki ni ikintu gikomeye nk'ubu kubona waronse umutahe wibanze w'imiliyoni 230 wavuze ko ushaka gukora ivyawe hama tugaca tuvuga tuti ubu naho tugira dutore urundi gwaruka tururonse amastage tugaca dusura gusanga yo ya dosiye yawe nawe wagarutse waje kurondera stage kandi wari waronse umutahe wibanze wo gukora ni kibazo gikomeye cyo gushobora kubasigurira yuko bemera baja muri ibi bintu bijanye na entrepreneuria hanyuma iyo entrepreneuria ikaba vocation ntibe juste entrepreneuria nécessité